erega ubutame bwacu ntabwo ari ubwo busa mu mwami ntawakoreye imana atazobishumbusha umurengera ntawemere gusiga ivy'akameremere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mw'isi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizogera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera size uyu mubiri nukuri nzobana barutse mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzobana barutse agacuko gutabarwa abona kariko kege tari mu gusezera ubu rero twagomba dutange intumbero y'ibikorerwa ngaha umwanya wa mbere turasaba pasteur asenge ahejeje gusenga hariho n'indirimbo bateguye umwanya ugira kabiri turasaba ubwira témoignage mu bagendanye n'umuhisi ubugira gatatu turadusaba uwaserukiye umuryango umushinga ntaherowi agira ijambo akubwiye ngaha nk'umukuru mu muryango ibyo tubihejeje turadusaba abariko baradutegurira aho tumushingura baca badukora ico gikorwa ibindi turabibandanya ivyo biheze bitugire Kristo Imana ishimwe cyane urakoze baririmbye hariya bayidushirireko hama duhejeje kuyiririmba cyadusaba umukozi w'Imana Reverend Pasteur Aburahamu acashika hana cyasenga Imana hama cyo twumva ijambo ry'Imana ry'umwanya muto sabe babahe microphone kugira ngo badushirire ko iyo ndirimbo 277 nta mu bugingo wacu ni nk'umusi ufigo seniburamba ibinezera byango birashira amudahinduka ogumana kumusukuze taurije nusigendumwe ntawundisi iyeyo ntabara ugumane mwa bitugumane gumana nanje ukumusukuze usigendumwe ntawundisi iyeyo ntabara tugumane mwa ona nanaryo mukizani wewe ngomba tutabayeza
ntanionesha ububasha bwawe nibwo bunkiza tugumane mwami gumana uko umunsi ukuze ntababurije ntusigende umwe nta wundi ngiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane ntantaryo mukizani wewe ngomba tutabanye tanionesha ububasha bwawe nibwo bunkiza tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi ngiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane umboze hafi n'amazinotinya kandi amarushwa niyo mbabaza warakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze. Yakobo, Mana atawusa nawe kandi atawuhwanye nawe, izina ryawe ririhabwa icubahiro. Wemereye amaso yacu kubona ibyo turiko turabona no munsi. Abenshi kuri bamwe birababaje, ariko bamaze kumenya ijambo ryawe n'umunezero. Uko ijambo ryawe riraturemesha ngo ntituzoguma turiho twese, ngo n'abazoba bakiriho bazosinzirizwa kanya nk'akwisa gukubita urugohe, hama bazukane n'abazoba barapfuye. Ico gihe ngo hazoba guca imanza z'amahanga yose, abahambaye n'aboroshe ngo bazohagarara imbere y'intebe y'imanza. Turagushima Data ugira neza, none Mwami Imana yacu tuguhaye kaze muri kino kibanza. Emesha imiryango yabuze, imitima imaze kukumenya, uyihe kwihangana no kurimbura aho intambuko zabo zigeze. Bana natwe turi muri kino kibanza. Emesha umuryango wabuze, bana n'umukozi agiye kutubwira ijambo ryawe. Programa zose reka tuzishire mu biganza byawe, uko ijambo ryawe rirambwira ngo niwe nzanye y'ivyiza kandi niwe nzanye y'ivyago. Bana natwe rero muri byose, ukugira neza kw'Imana kuyigaragaze muri byose. Turashimye ko wumvise ugusenga kwacu, tubisenze guco tuvyizeye, tubicisha mu mazi n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe bihe bidashira. N'ibyo bakoze, ikiyaga kigarukana abapfuye muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye byo, bacibwa imanza zikwiranye n'ibyo bakoze. Urupfu na kuzimu baterwa muri ico kiyaga caka umuriro, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo aterwa muri ico kiyaga caka umuriro. Imana idufashe. Kongereka amajambo aboneka mu Vyahishuriwe 14, Vyahishuriwe na 14 ku murongo wa 13. Baravuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none hahirwa bapfa bakomeza kumeza muri we, komeze kumwigisha ibisigaye wakoze kuvyemeye kuduha aka kanya. Turagushimiye n'izina rya Data wa twese umwami wacu, amen. Yesu abagirire neza. Arakoze cyane mwene data pasteur, araturemesheje cyane muri bino bihe bitoroshe. None mwaka kanya twagomba dusabe umwe mu bagendanye n'umuhisi aze atubwire ivy'umuhisi. Turamuhaye ikaze.
Imana ishimwe cyane. Ibyo bari babitanze reka tubisubiremo. Uyu muvukanyi wacu Irakoze Ige Salim of Mix, ubuzima busanzwe bwiwe, yavutse itariki 26 z'ukwezi kwa11 igihumbi n'amajana 1983, avukira i Muyinga kuri Hopital. Yatanguye amashuri y'intango kuri Ecole Primaire Muyinga 2, ahiga umwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1991 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1994. Yaciye yunguruza ishuri yiga Ecole Primaire Ngagara Quartier D kuva mu wa kane gushika muri 6e. Yaciye aja mu mashuri yisumbuye kuri Lycée Burengo kuva 7e mwaka w'indwi gushika mwaka w'icumi, kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1999 gushika mu 2003. Cycle supérieur, 3e na seconde gushika muri première, seconde au lycée de l'humanité guhera mu 2003 gushika mu 2007. Salim asize abana batandatu, nukuvuga abahungu batatu n'abakobwa batatu, nabo bicaye ngaho. Na mama wiwe ariwe inakuru w'ibibondo. Salim mu buzima bwiwe yavuze umuziki. Mu 2004 niho yashinzwe umugwi witwa Some Over Mix Yakuba. Mu 2005 uwo mugwi nyene wasohoye indirimbo yamamaye mu gihugu cyose no mu karere yitwa Kiradodora. Yasekuye igihugu akatari gake mu bihugu nka Benin, mu Rwanda, Cote d'Ivoire, Guinée n'ahandi. Murumva ko yarakomeye. Yarakoze ibiteramo ari hambavu y'ibihangange bikomeye nka Alpha Blondy, Lucky Dube, Saint Paul, Manu Dibango n'abandi. Akovuga nko muri festival ikomeye yitwa Fesipade n'izindi. Inyuma yatanguye akazi ko guhingura amajwi, engineer de son. Yitavye Imana ariko kazi yakora yahavuye yongeramwo n'ivyo kuyobora ibiteramo, MS, ubuhinga bw'amatara mu biteramo n'ibindi. Yarafise umugwi ucuraranga umuziki w'ikibiriraho witwa Star Band. Ubuzima bwiwe n'ubwo tugire Kristo. Murakoze. Komeza kumuraza muri we, komeze kumwigisha ibisigaye wakoze kuvyeme kuduha akakanya. Turagushimiye mu izina rya Data wa twese umwami wacu, amen. Yesu abagirire neza. Arakoze cyane mwene data Pasteur, araturemesheje cyane muri bino bihe bitoroshe. None mwaka kanya twagomba dusabe umwe mu bagendanye n'umuhisi aze atubwire ivy'umuhisi. Turamuhaye ikaze. Iruhuye ku nzu imbere
Imana ishimwe cyane. Ejo bari babitanze, reka tubisubiremo. Uyu muvukanyi wacu Irakoze Ige Salim of Mix, ubuzima busanzwe bwiwe, yavutse itariki 26 z'ukwezi kwa11 igihumbi n'amajana 1983, avukira i Muyinga kuri Hopital. Yatanguye amashuri y'intango kuri Ecole Primaire Muyinga 2, ahiga umwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1991 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1994. Yaciye yunguruza ishuri yiga Ecole Primaire Ngagara Quartier D kuva mu wa kane gushika muri 6e. Yaciye aja mu mashuri yisumbuye kuri Lycée Burengo kuva 7e mwaka w'indwi gushika mwaka w'icumi, kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1999 gushika mu bihumbi 2003. Cycle supérieur, 3e na seconde gushika muri première, seconde au lycée de l'humanité guhera mu bihumbi 2003 gushika mu bihumbi 2007. Salim asize abana batandatu, ni ukuvuga abahungu batatu n'abakobwa batatu, nabo bicaye ngaho. Na mama wiwe ariwe inakuru w'ibibondo. Salim mu buzima bwiwe yavuze umuziki. Mu 2004 niho yashinzwe umugwi witwa Some Over Meat Yakuba. Mu 2005 uwo mugwi nyene wasohoye indirimbo yamamaye mu gihugu cyose no mu karere yitwa Kiradodora. Yasekuye igihugu akatari gake mu bihugu nka Benin, mu Rwanda, Cote d'Ivoire, Guinée n'ahandi. Murumva ko yarakomeye. Yarakoze ibiteramo ari hambavu y'ibihangange bikomeye nka Alpha Blondy, Lucky Dube, Saint Paul, Manu Dibango n'abandi. Kuvuga nko muri festival ikomeye yitwa Fesipade n'izindi. Inyuma yatanguye akazi ko guhingura amajwi, engineer deso. Yitavye Imana ariko kazi yakora yahavuye yongeramwo n'ivyo kuyobora ibiteramo, MS, ubuhinga bw'amatara mu biteramo n'ibindi. Yarafise umugwi ucuraranga umuziki w'ikibiriraho witwa Star Band. Ubuzima bwiwe n'ubwo tugire Kristo. Murakoze. Nyakubahwa mama wa Ige Irakoze, bande basigwa na Ige, ba mama banyu, banyamuryango bari basangiye umwuga wo kuvuza umuziki, banyakubahwa ba pasteur, bavuga ubutumwa, babanyi, inshuti, mwese mukorane ngaha tugira amahoro. Kuvuga ijambo nk'iri biratera amakenga, biragoye, ama emotion aba ari menshi. Jewe ndatewe iteka n'umuryango wa Sama na mama Marie Therese, ndabahagarariwe
rero ndabashimiye ku gateka bateye, nkaba amajambo mfise nayanditse mugabo sindayavugira kuko ngaha twaje kumushingura, murahabona aho tugomba tumusige, mugabo turazi ko atakiri ngaho, ari mu ijuru kuko yarikoreye. Pastori yabivuze, ijuru rironderwa ukiriho. Rero akamo yaduteye nibaza ko ige irakoze yakagendeye, ibyaye byose nivyo ndamwifuriza. Amajambo rero yo kuvugirwa ngaha nayo kubashimira iri zuba morana sirito, turaza kuvugira hariya kuri foyer d'accueil mu kugamo, tazuba ririko riratumerera nabi. Abasubiye kubashimira mwe mwihore mugashikaha, Imana ibahezagire. arakoze cyane n'uwaserukiye umuryango. Muri kano kanya rero twagomba dusabe bamwe badufasha ibi bikorwa babe hafi, na pasiteri n'abaririmbyi batuwe hafi. Tugire Kristo. Dusabe umukozi w'Imana yongera agaruke hano. Hari igihugu cyiza cyane basezeraniwe n'Imana, tukirorere twisigiye uko data yakitweretse. Tuzohurirayo agezi aheza, nk'uko umubiri wavuye mu ivu n'ubu usubiye aho wahoze. Data mu izina rya Yesu, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turasengeye iki harufu bagiye gushiramo uno mwene data. Turafashe mpiri abapfumu n'abarozi bamwe baza kuzura aho bazura. Aka kanya turasenza Imana ngo umuriro w'Imana umanuke maze ukikuze kino kibanza. Turasavye marayika afise inkota yaka umuriro azazigamira umubiri. Abapfumu n'abarozi ntibazibawugire ku bushobozi, ariko turasenza Imana ngo igihe nicagera aho hazovugira inzamba azazukane n'abandi bari bizeye. mwijuru kumana tuzohurirayo, tuzoshimira data cyane imbabazi nuntu bwiwe, ubuntu bwiwe n'urukundo, imigisha yacu aheza, kumana tuzohurirayo aheza, mwijuru kumana tuzohurirayo bagenzi.
tuzoririmbira indirimbo z'abahiriwe nituzongera kubabara tuzoba dushiza marira aheza mw'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru kumana tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru kumana tuzohurirayo bagenzi aheza mw'ijuru kumana tuzohurirayo Era